Nshuti bagenzi muriko murankurikirana muri kumwe na Jerome Kazabukeye rero nk'uko bisanzwe twaheruka kubereka ingene dushiraho urubuga rwa YouTube rushobora kuducira amafaranga. Birashika rero ico tutari twavuze nuko muri birya bice bibiri twabahaye harimwo n'ica gatatu twagiriyeko citwa gushiraho izina. Bwa mbere twarababwiye ko ari kugira email, hama bwa kabiri ugaca ugenda kuri Google, ubwa gatatu rero ugaca ushira wiyumvira iryo zina ukora. Reka ndabereka uburyo ushobora gucagura izina mu gihe vyoba bikugoye ukoresheje ico bita ChatGPT. Naco irashobora kugufasha kurondera amazina meza ashobora kwatira abantu, hama duce tubandanya kuri iki gice ca kane rero co kugira ngo turabe ingene chaine yacu tuyigira neza abantu bashobore kuyishima. Hari igihe rero wewe woba utaragira za ntambwe nababwira utarabikora, ugende ngaha muri description urabe link, urabe irya video twakoze hama uyisubiremwo uce ugaruka rero ngaha tubandanye kugira ngo dushike aho dukora chaine YouTube ishobora kutuzanira amafaranga. Bwa mbere bwo mu kurondera izina urazi yuko ubanza kuraba ikintu uzokora. Sinzi yuko mwaba mwagiye mukurikirana amashene yanje, ibi nagiye ndababwira kugira ngo ugire izina canke ivyo ukora kuri YouTube urabanza ukiyumvira ibintu wumva nyene nawe uzi, utazoza kubesha abantu ukabereka ibintu uzi, ibintu ukunda. Si ngombwa rero ngo ni ube wakoze ibintu vy'ibitangaza ugitangura chaine YouTube. Urashobora gutangura nimba ari nko guteka, ugateka birya bisanzwe usanzwe ufungura akaba arivyo wereka abantu, nimba ari kujisha ukabereka ivyo kujisha, nimba uri umwigisha ugashobora kwigisha indimi ugategura ivyo uzokwigisha uzobwira abantu. Rero bivanye n'ivyo ugomba kuzokora, izina ryawe ugaca uraba izina ritazohava rigutera ingorane, ukagira izina ryiza ukaricagura ubwo bivanye n'ivyo ushaka gushiraho rero uno munsi rero reka ndakwereke mu gihe woba wagize ingorane yo gucagura izina urashobora kwifashisha ChatGPT. Nayo rero iri mu bwoko bwinshi, ama ChatGPT ushobora kwigira kuri, reka ndakwereke, ushobora kugenda twari tugeze ngaha kuri Chrome, kugurura ngaha wandikemwo chat GPT. Okay, uca ugenda ngaha uyugurure, ushaka kwija mu gifaransa, twagize igifaransa twebwe, essayer ChatGPT. Ubu ni ubwoko bumwe bwa ChatGPT. Barambaje ni igiki twogufasha, hama ushobora kubabwira uti nshaka yuko umfashe gucreer, je vais créer une chaîne YouTube attrayante où je vais partager mes contenus en développement personnel, par exemple, en développement personnel, et en informatique. Ugaca uyibarira rero uti propose-moi 5 noms, non encore pris sur YouTube. 5 idées. Il faut mettre, ushaka idée de nom.
shaka ime amazina 5 ushobora gushiraho iyi ya chaîne YouTube. Voilà. Ca ndayibwira nca nkirikako igaca indonderera. Voilà. Tech Mindset, InnoBoost, Code de Croissance, Mind Tech Academy, Evolution Digital. Iri zina wowe ucagura iryo ushaka gushiraho nimba abandi batararifata uca urishiraho. Reka Tech Mindset turabe ko hari umuntu ararifata ngaha. Ndayiryandike ngaha turabe. Tech Mindset. Tech Mindset. Chaîne YouTube yoba yitwa Tech Mindset. Ese kiraba? Hano ko ari rouge. Tech Mindset. Reka turabe ko irabaho. Umuntu yakoresheje ChatGPT yaramaze kuritora. Irampenze. Ilifo kuyikosora ChatGPT ntawe yizeje 100%. Reka tugende dukoreshe ya Bing nayo yantuze. Reka dukoreshe ChatGPT. Niko yintaba narayishuye ngira nico gituma dukoreshe izi text nyene izi. Tugende mu ya Google plutôt ya Microsoft Edge. Microsoft Edge ibimeze uko. Ndayifise je nga ukiritse ko nga niyo bita ChatGPT. Ariyo yiye sanzwe ndari nayifise. Nashatse kukwereka aho uca mu gihe wowe utobura install ChatGPT 4. Ntabwo nibaze yuko zihapfa zizanana amazina asa. Ucurondera ukaraba izina ritaba rirafatwa. Reka tugire umwanya n'ingoga kumwasha iyi install je na install mu mashini yanje. Niko ndabasubiza inyuma mu gihe gushiraho izina je nabahaye izina nshatse nazanye ya text ya mbere kangira iyindi we. Nzaniye ivyo nari nakoze. Okay. Okay. Urabona ivyo nzaniye ntabwo bisa Inspire Tech. Reka dufate nk'iyinda. Turabe yuko iraba kuri YouTube. Reka tugende kuri YouTube turabe yuko irabaho nka Inspire Tech. Benshi bakoresha ama ChatGPT, video, short and direct chaîne. Reka turabe ama chaîne. Inspire Tech Canada, Inspire Tech. Benshi rero kubakora imbere yo gukora yuko ushaka izina no kuraba yuko ritaba rihari. Reka turabe nka rya rindi ryacu envelope twagira ko hari rihari. Chaîne. Katugireko. Arobase envelope. Ni nyene ndiko ndakoresha. Murabona yuko hageze chaîne, murabona yuko ni nta kiraca ko murabona ko iki twereka cyari ndi cyanje. No kuvuga je nari nagerageje ndarirondera n'izina natanguye kera. Nta muntu. Rero contenu important turabishikira ariko ikintu n'umunsi rero dukoze no kuvuga iki mu gihe wowe utaradushikira usubira inyuma kugira ngo uri gutora izina urirondere iryo abantu bandi batazoba barafata. Envelope murabona ko nta wundi ararifata. Ikintu rero dushitseko no kuvuga turamaze kugira intambwe 3. Turagomba kugira intambwe ya 4 rero biko izina rya chaîne yari intambwe ya 3 mu bisanzwe nuko je nagiriye ko ndayitira. Intambwe ya mbere yari yo gucreate konte ya Gmail ariyo nababwiye yuko ciza ngaha ukacibona afficher votre chaîne ngaha hariho abari izina rya chaîne yawe. Nababwiye ko ni muri Gmail ngi urabona izina rya email yawe hama ugaca ugenda kuri YouTube ugaca ucreate email. Ngira ngo murashobora kubiraba muri description nkabashirako link mukaraba iyo video abatayiravye.
intambwe ya kabiri yari yo gufata YouTube, ukagenda kuri YouTube ugaca ushiraho ucrea chaîne, ivyo twarabiravye. Intambwe ya gatatu rero mu gucrea iyo chaîne niryo zina, kuraba izina ngo n'ivyo uzoshiramwo, arivyo nababwiye ko ni intambwe ntababwiye ko ari iya gatatu. Tugiye ku ntambwe ya kane rero kugira ngo chaîne yacu tuyigire neza, donc tuyishireko ifoto yo kuri profile iboneke neza, dushireko na bannière yayo iboneke neza, image zisa neza do qualité, hamwe abantu bazobibona neza. Duca tugenda donc ku ntambwe ni ya kane, duce tuyifatanya n'intambwe ya gatanu, niyo vyakunda tuyigire neza. Voilà. Reka turabe yuko tubanze tugire iyi ntambwe ya kane kugira ngo chaîne yacu ise neza. Ok, dufate tubanze tuveko kugira duhere ku ntango, umuntu atatubonye ashobore kubibona neza. Twite connecte, duhere ku ntango. Ok, ibi byose ndavyugara, duhere ku ntango. Voilà, ya chaîne yawe ubu urayifise. Tugomba tugende kuri YouTube, nababwiye ko muca mushirako akaburungu kome akaburungu rya zina rya chaîne yawe, mu gihe wibuka ko washize mu kakandi wa crea ka description. Aha biraza kutworohera ingene tubigenze. Ici tubwira ngo twinjiremo. Voilà, imbwiye ngo s'abonne kuko ibe izi ko ari uwundi muntu. Nka wewe ni wayijako uze guca ufyonda kuri s'abonne, kuko turakeneye abantu 1000 tubereke ingene dushobora kuyimonetiza. Tugenda ukagira so connecte. Ayo bane gusavye intuze ya Gmail ukiconnecta, ca dushiramwo mot de passe. Okay. Urabona yuko kugira ngo uyu parametre yantuze ya email yawe ari ukuntu tutari twayishizemwo security. Rero ni vyiza yuko tugenda twabishizemo vya security hakiri kare, kugira ngo chaîne yacu ntizogire ingorane. Iyo rero tomboye ikabikwereka hakiri kare, biragufasha kuko ako ibigusaba utazi ivyo ari vyo uzojamwo, uzoshanga wagize ikibazo hakiri kare, ugasanga wagize ikibazo. Reka rero duce dushiramwo email, nimero za telefone. Email dushobora gukoresha, ushobora guca nkoresha email de récupération. Yindi email ushobora gukoresha. Voilà, batubwiye ngo ajouter l'adresse. Reka sindabigira ubu, nzobigira hanyuma, ibi nta kibazo. Ikintu nkoze kirakomeye, narinzi ngo nzokibereka kuri email isanzwe, ariko ntaco. Ntaco, tuzovyiga vyinshi turacari kumwe. Ikintu no munsi turiko turakora ni ya ntambwe igira kane yo kugira chaîne yawe ise neza, iboneke neza. Okay, narababwiye yuko mfise blog nari narashizeho, simerutse kuyishira, ariko nimwanyereka urukundo mukaza murakomanta, nzosubira ndabishireko
blog yo gufasha abantu kuronka ubuzi no kuronka vyinshi, ni ukuvuga ngo yo gufasha abantu ku bitandukanye. Iyi blog rero niyo ngomba mfatanye na ya email yanze yanje, niyo niya shene, ni ukuvuga yuko nzoza ndabereka bimwe ndabicisha kuri iyi blog, abakeneye akazi n'ibindi mfise akanya canke ndose aba benevole bashobora kubimfashamo, tugashobora kuza kuyivyura tukabikora neza nk'uko mwifuza. Ariko reka rero turabe tugende muri YouTube. Uno munsi icatuzanye cane no kuza muri YouTube studio tuyigire neza shene yacu, ishoboye kuba monetize. Aha, okay. Urabona n'uno munsi nta muntu n'umwe arashirako. Birashoboka yuko iyi video ushobora kuyibona aha haramaze kujako abantu, ni ukuvuga ngo ntabwo narindiriye kuko babanza kujako ngo ntangiye ya mbere, ntabwo nazigize byose, nzogenda ndabereka nta kibazo. Ubureke nicyo dukeneye no kugira iki, dukeneye gushiramwo iyi ya YouTube ise neza. Iyi votre chaîne ngaha ni voilà, turakeneye personnaliser la chaîne kugira ise neza. Voilà, iradusavye ibintu bingahe ngaha. Voilà, qu'est-ce que nous faisons, ni igiki dukora rero. Batubwiye ngo dufate kuri chaîne ukuntu izo bimeze, twimporte aserivu d'afficher sur tout appareil image ingana uko pixel minimum, ni ukuvuga 2048 1152, ano ma pixel ifise taille ntoya itaremereye. Iyi ni ya image ikiparetra aho, ni ukuvuga image izoboneka hejuru. Nge turabibashe nabasigurira, ndabahe nk'akarorero ka shene ijya aye nkoresha iyi ya mbere nakoresha ndiko ndakorerako, yitwa iyi ndiko ndakorerako yitwa Kaza Bukeye. Niyi kankirikeko ngaha. Okay, urabona ahantu nashize ndabahe mwaramutse canke mwiriwe bivanye. Aha nashize ko aka kabaniere niko batubwiriye yuko tugomba gushiraho iyi ingana na 10 20 11 ibi rero nca ngenda muri logiciel bita Canva. Urashobora kugenda, ndiko ndayikurangira kubera ushobora kuba uri mushasha, abasanzwe bafise Canva bobo nta kibazo. Ni Canva bikunze nzoyibwisha umuntu yatomboye nuwo nuwansanze ngaha kuri chaîne yanje, nzoba remera ubuzima, nzobafasha mumenye ibintu vyinshi bitari bike muzobibona. Je nsanzwe mfise konte, ariko wowe utayifisemo urashobora kugira créer konte uce ufatanya na ntuze na mu gucreer ukoresha Gmail. Je nkoresha mfise konte mugabo ifatanye na n'indi konte utiliser notre compte, mfise konte muri Canva. Mfise ikindi konte ugaca wiconnecta muri iyo konte. Je rero ko mfise konte, reka ngende muri Canva yanje ko sanzwe ndayifise, ari nayo nkoreramo vyinshi. Ngende ndondere kuri social media, kuri social media aha barambwira ahantu handitse ko YouTube hariho YouTube thumbnail, intro, YouTube banner ngaka. Iyi iraza gukwirwamo ya yindi YouTube banner, ariko hagati aho bambwiye ko dushiramwo birasaba ko tuza gushiramwo logo. Ariko rero jewe reka tube turihitije imwe ngaha muri izi, turabe banner yoba nziza.
turashobora no kuyihindura nta kibazo mu nyuma. Mhm. Igituma baca utu turongo ni ukugira ngo ufise telefone ashobore kubibona neza. Eh, subscribe and watch video daily. Ku munsi ku munsi, aha ni ukuvuga jewe nshobora kugira ku munsi novuga ngo mwoba mwampaye akazi ariko ntaco imisi watch videos aha aha ndashobora kugira uriye kugira videos watch our video ushobora guhinduriramwo gusa watch our videos subscribe ndayishake ndayireke uku hama info love iyi ntoze ndashobora kuyihindura ntabwo ndayemera inyandiko ntabwo ndayishimye nkigirira yiwanje yitwa iyi kwanza zose ndazihindure zibe muzo nshaka hama iyi yonyene izi kamva zose nzozibigisha ariko ikintu turiko turihutira uno munsi ni ugukora iyi bana muga rero iyi bana hari akantu kamwe mbona duca dukorerako bana uyu yakora ibintu yaduhaye iyi template yayikoze yagira podcast iyi rero ngomba nce ndayita source opportunity opportunities for life kubera nshobora kuzoyishira mu congereza nico gituma ndiko ndayishira mu congereza for life not life opportunities for life aha naho moto yacu kiba no more with us no kubera nshobora kuzoshiramo ama tutorial n'ibindi no more with us okay iyi logo rero ndashobora kuba nayo ndayifise ahantu hari naco gituma ngomba ndayirondere envelope ndashobora kuba mfise iyi logo kuba nari narayikoze utayikoze uca uca ngaha ukarondera ahantu ukarondera ngaha ukandikamwo logo aca ikuronderera muri izi za kamva ngaha amarogo aba arimo menshi ugaca ufata nk'iyi par exemple ugaca wandikamwo donc jewe rero logo iwanje nshobora kuba nayo ndayifise reka ndabe ko ngayo birimo yitwa info nshobora kuba nayo narayicreye jewe voilà ndayitoye ngiyi je ndayifise nayo ndayifisemo logo yanje nca ndayikwegeramo ngaha logo kwanza n'aka kantu ndakafisemo aka no more with us ndagafisemo murakabona ngaha kano kagabanya iyi ntuze ntabwo ni bana ndiko ndakora atari ubwa mbere tukeneye bana nyene izo banniere izosa neza abantu bakayikunda n'ibiriko vyose bikaba bimeze neza
turiko turondera iyosa neza. Infolope, okay. Akaya kantu hariho akantu yagize onureye ariko ntaco. Jewe ni ukuvuga imashini n'ibi birimo vy'amamikoro no kuvuga nta na kimwe bintwaye, ni ciza nuko karasa neza kandi aka kabana karashobora kugira ico nkora niki ninaronka couleur ndabe ko nshobora gufata nka couleur y'iyi logo nkayironka iyi akaba ari nco nshiraho ngaha hama nkaca ndayigabanya kugira ngo ntinyicire ntinyicire voilà. Aka kantu si keza, iyi rero ngira nce ndayi exporta mugabo voilà, urabona ko harya ahantu hadasa neza ntabwo iboneka neza uko nabishaka, reka ndusubize inyuma ise kurya yari ise uko bari babigize voilà, reka ndayigire uko nyene ntaco, ndaba ndabifitiye uburenganzira kubera mba mfise iyi ntuze, ndafise iyi pro nta kibazo, infolope banner, infolope banner nca ndayi exporta, share hama download ndayi downloadinge muri nka foto ifise karite nziza ya ntuze, ndabona yuko bihakwa kungana, imwe bansavye turaba, bansavye ko ngira 20 48 11 52, iyi nayo murabona ko ari ngabanije 20 48 baye nini, reka ngire iyi ariko reka navyo ndabibereka, reka tubigire ngaha avuye kuyigira birya bansavye size tuyigirire ngaha tuyihindure tugire irya badusavye sivyo, tugende ngaha muri customize batubwiye 20 48 hama 11 combien mudama yibagiwe 11 52 voilà 11 52 nkaca ngira resize rwose ngiye muri kopi ndayigirira nyene resize design tuyihe size akeneye voilà, okay, size ngiyi size dusabwa, iyi size nce ngenda ndayi exporte, ndayi downloadinge muri JPEG, murabona ni 20 48 11 52, hama batubwiye yuko ntuze yayo irya ni size batubwiye ko itegerezwa kuba itari munsi yande, reka turaba, batubwiye yuko itegerezwa kuba dont la taille ne dépasse pas 6 mégaoctets, reka nacone tukirabire koko bikunda 6 mégaoctets, 6 mégaoctets ni combien ngaha, izi ni 6 kilobytes nshashirako amazero 3 ndibaza, turaba 6000 kuko kilobyte aha nta megaoctet irimo limite, ni 6000 kilobytes, turashobora kubirondera kuri internet hamwe bitugoye, tukavuga tuti reka tukibaze ngaha, turashobora kubaza Google bitunaniye kumenya 6 mégaoctets, 6 mégaoctets equal kilobytes,
a megabyte of kilobyte 1 mega equal me 1 kilobyte. Batubwiye rero twebwe yuko tugira 1 megabyte ingana na 1000 kilobyte. Natwe batubwiye ngaha batubariye 66 batubwiye 6 megabyte. No aha naha personalize 6 megabyte aha ni megabyte what is in megabyte? Reka dushireko ibi ntibyo twirirwa biradutesha umwanya ko twagize iya size, reka tuyishireko iyi tugadekorosha, sivyo tuyimanure par defo. Ico nzi coco iza gukwirwamwo ibiharuro uko biba bisa iraza gukwirwamwo nta kibazo. Voilà, ica tuyishira ahantu abadafise YouTube, voilà, ca tugira uko tuyugurure ica muri hahandi twashaka. Voilà, ca tugenda muri ya chaîne yacu turiko turapersonaliza ngaha, iyi badusavye tuyimporte. Ca tugenda muri importation iri très récent, muyo tugize iri récent, icibi YouTube pana. Voilà, urabona ko ikwiwemwo, tukaba turayishizemwo, ntiturapublier, turagize iriya. Hama ikindi badusavye ni votre photo de profil, nayo batubwiye ko tugira 98 kugwiza 98. Udafise iyi Google Pixel ushobora kuzikorera muri Photoshop, ushobora kuyikorera muri Illustrator, ushobora ni henshi ushobora kuyikorera. Rero tugomba dukore kaka image. Reka tugende hahandi twari twagize ya logo, nta kibera ubusa. Ngaha twari twagize logo, ibi tubifute, iyi duce dushiraho imwe y'iwacu, ya yindi info of tuyironderemwo muzo twaba twarakoresheje yitwa info of, ce tuyizanamwo iyijemwo imeze uku. Turabe yuko ubu buntu bumeze neza. Voilà, iyi duce tugira size, batubwiye 98, duce tugenda muri personalize, ariko customize pixel batubwiye 98 kuri 98. Hama duce tugira resize design, hama resize design. Duce tugenda hari izina ryari par defo, tuhandikeko info of profile. Voilà, duce tugira share, duce tugira tuyiteresharije iri muri JPEG. Ngiyi 98 badusavye, 98 gira mwabibonye ngaha ko badusavye 98 pixel. Hama teresharije, ngiyi ndayishizeyo, ndayarogistre. Hama ndayugurure, ca ngenda hahandi kuri ya ntuze ngire import, ca nshiramo ya profile, ndayugurure. Hama nca ngira save.
sinzi igituma itariko ibona neza modifiye. Okay, ivyo ntibindaba ntaco, wewe uzoraba ibisa neza. Okay, hama ngaha batubwiye ngo tugire izina ryayo neza, tugire izina wagize izina rero muri parametrage ushobora kuyihindura ukagira izina ushaka wewe ryo kuyita, mu gihe wabigize wihuta bimwe vya mbere utabikurikiranye neza, ukaca uvuga uti reka narihenze izina reka ndarihindure, wemeye kurihindura nta kibazo, hama ugaca ugira ico bita identifier. Hariho iyo benshi bapfuye gucreya ishene ibi usanga batabikurikiranye ugasanga ni ikintu kitumvikana, rero ni vyiza kugira izina ryumvikana umuntu ashobora kumva ivyo ushatse kuvuga. Infolove urabona twebwe ni akazina gatoya nta kibazo nta bindi ushiramwo, bagaca bambwira rero ngo dushireho ntuzeye description, ni ukuvuga uvuga ivy'ishene. Okay, this is kubera nzoza ndashiramo n'icongereza n'ibiki ndashobora kubishira mu congereza nta kibazo. This is the YouTube channel, channel that can change your life, that can change your life, through tutorials, training, coaching, through coaching, and ibiganiro novyita gute, les émissions mu gifaransa, through tutorials, coaching, and different topic. Presentation. Murambabarira ku congereza canje ariko ibi uzoca ugira ivy'iwawe ntuze kugira ivy'ibi vyanje. Okay. Hama shene YouTube rero irafise shene, iyi ni ID yawe, ari naco gituma iyi ID ushobora no kuyinyegeza kugira abantu bayibone, ariko peu importe, nibaza ko ari nta muntu turiko dukorana neza, ndibaza ko ataco dupfa na mwebwe niko ndabaha ubumenyi. Iyi rero uca uzana ya ntuzeye ya shene ya linki bakubajije amalinki, ajouter link iyo obligatoire, shene ndayihaye lien, follow, dufate aha ni website, ajouter iyindi link, kandi ndashobora kuzana meme n'iya ya ntuzeye ya infolove nyene uko. Hariho abashobora kuja kugira ugasanga baciye YouTube, shire Facebook, nayo nikaba ari nshobora kuba ndayifise Facebook, com katuraba mushyiremo ngaha kuba Facebook,
sorry, gira info love ndabe ko ndayigira yoba ariko yitwa nuko voila iriyo. Mugabo rero iyi nayigize kera sinzi ko yoba iyi nshobora kuba yari konti ya kera ntabimenya, reka ngende ndabe ntuze ikonegite ndabe y'ubu ya vuba info love ingene nabigira ntariko ndabereka ingene ninjiyemo kugira ngo ngumane umutekano wanje. Banze ndondere link nayitora nce mbona kuyibazanira. Nshaka kuba ndayifise sindayivyura ariko voila nayitoye. Nge ndayibereke. Ngiyi shene ndayitoye none sindaheza kubikorerako neza ariko murabona ko maze kubifisa aba followers batari bake. Niyi nca ndayikopya nca ndayitwara muri Chrome ndayitware ngaha handi ndiko ndapersonaliza Facebook ndayishiremo ngaha. Voila ugaca uba ufise na za Twitter arizo za X n'izindi hama ngaha baratubwiye ngo dushireko email nayibabwiye ko ari info 2000 sorry Gmail okay. Aha aye batubwiye ngo tugire filigrane. Iyi filigrane ngo apparaît sur votre vidéo dans l'onglet inférieur 3. Nous vous conseillons d'utiliser une image ingana uko tuyimporte tuyishire ngaha itagira animation. Yoyo ni itegerezwa kuba itari hejuru ya 1 megaoctet. Okay, reka tuhashire ka karogo ka ntuzemo ngaha tukagabanye aka tukarisayizinge tuyigire 15 15 batubwiye yuko intoya ari 40 ariko mwumve ko niyijamo n'aya size twagira irakunda. Reka tugerageze turabe nta size twagira naho tuyigura akagira gatoya cane aka iragacompressa aka aba ushobora no kugira ngo subscribe akaba ari kushirako ariko niki naka karakunda nta kibazo. Voila iyi chaîne yacu turiko twashizeko inoze profile tuyishirako banner tuyishirako amalinki dushirako ivyo badusavye vyose hasigaye yuko tugira publier. Voila publier vya bindi dukoze. Voila logo mwayibonye ko yaciye iza no kuri chaîne. Reka tugire afficher la chaîne. Gatera akantu kacu kwereka katajemwo ngaha. Voila ubu kajemwo nta kibazo. Chaîne yacu reka turabe umuntu ashaka kuyiraba afficher la chaîne ingene ayibona. Voila
urabona yuko itanguye kugira isura, ariko hari byinshi tutarayikorera ko turacari muri parametrage ya shene. Hariho ibintu byinshi dutegerezwa kuyikorera kugira ngo ishobore kuba shene nziza, abantu bashobora kuyibona neza, kuyibona hakiri kare nta kibazo. N'iyi ntuze iyi shene YouTube, ndafise shene yayo yitwa Infolove nyene yo kuri WhatsApp, nayo mushobora gucamo muyibona hano muri description hasi. Hama inge turabe ikindi twakora. Okay, nyuma yuko ushiraho iyi description, hariho ibindi biba bisigaye kugira ngo shene yawe ibe imeze neza. Turacari kuri iki ca ntambwe ya kane yo gupersonaliza shene kugira ngo iboneke neza. Turabe yuko image zayo ziba do qualité, ikaba neza. Hama description de la chaîne nayo ntitwayigize. Description de la chaîne ni intambwe ya gatanu, urumva twabigiriyeko nayone. Hama kwabone babibone neza. Ubu rero tugomba duce tugira description yamaho. Ubu ica gatanu ku parametra tukagira description yamaho, utama uriko kurandika iminsi yose ibyo ugomba kwandika, ariko uvuga ngo reka abantu bazoza mu gihe wavyibagiye bihagira ibijako. Ico gihe rero turi ngaha turagomba kugira ngo turabe ingene duce dushiramo n'amamokre yotuma shene yawe iboneka neza nta ngorane. Tubisanga hehe? Muri ya personalize hariya. Tugende ngaha, murabona mugiye nko muri Roveni batubwira ngo shene yanyu mu gihugu cacu ntabwo ishobora kuba monetize. Bakubwira ngo droit d'auteur naho nurashobora kuraba nta kintu, nta kosa turakora. Audio bibliothèque n'ibindi tuzobibona. Iyi ni miziki, ushaka kuza urakoresha imiziki uza urateresharija. Twe tugende muri parametre dushireho description. Okay, ama généraux par défaut amafaranga dushaka ko yinjira abe ama USD. Parametre mise en ligne ni hahandi nareko ndababwira ngaha rero. Titre yo urabona yama titre urahindagurika, irahindagurika muri description. Rero muri description washobora kurondera akantu abandi baba koresha mu mashene nko kuri iyi. Ndafiseho akantu nama nshiramo muri description ya video iyi shene yanje. Ndafise description nama niko kuraba kuri shene aha munsi muri akini description. Okay, description ngaha nayibagiye, umva nayikoresheje ngira ngo telefone. Iyi nayikoresheje telefone ntivyajako. Reka ndabe kaniyabone naho ko biri kose. Okay, reka ndabe ifise description. Iyo ukoresheje telefone biragorana ingene ugira description. Reka ndabe nkungaha bagenzi. Description ni nkizi nkaha navuze ngo follow me by iki. Donko aka kantu India try. Murabona hariho akantu hariho akantu ugize uku de la chaîne ugaca ugira ngo subscribe aga point d'interrogation. Sub egal confirmation egal
aka kantu aka kantu kagize reka turabe tukashira ahandi turabe ngaha kiza harimo agakosa sorry twari kwishira kuri ino nzego nagize nabi okay aha hantu nihenze aha hari org ngaha ni youtube.com hariho ko ntatoye ndabe agakosa kari sub agatire ko munsi wara youtube aha ni underscore Threadwit aka kantu karakomeye cane abantu b'Imana wara aka kantu youtube rya zina ryanje rya zina rya shene foko ndarishiramo ni follow hama wara naka bikora uko turabe ikivamo tureho ngaha wala ikikuzanira uzofyondako biriya ikizana ugace kugira ngo sabone gaca vyorosha rero jewe kugashiramo ngaha ngo subscribe to this channel subscribe to ngene mnisikire this channel by clicking to this link iriya ntuze yanje simba nkeneye yuko abantu baza kuyibona reka shiremwo aka emoji ngaha kavuga ko ari iyi link mugabo simvuge sinshireho kwibi ngo abantu bose bazoca babibona ivyo nshaka ko babibona ca ngenda ahantu bita kuri Bitly murabona yuko gukora chaîne ya YouTube no kuyipersonalize ntabwo ari ibintu biba vyoroshe aha umpamagaye ngo ndabigukorere ubwo twovugana amafaranga ntabwo no bikora ku buntu ariko niwe nabiguhaye ubu no munsi nta kibazo uriko urabironka ku buntu rero gerageza rero nawe ubihe abandi ku buntu babibone get your link for free kuri inibiki kora okay je ndafisemwo niba ndikoroka reka ndafisemwo konti nkwere bambaza ama pase n'ibiki ndayifisemo ngaha login reka ninjiremo ndi sekirize mutapfa mugenda mumpakinze banze ndabigire mutariko murambona bica binyorohera ntekanye mutabona ingene ninjiyemo ariko ndayikore ndabereka nashitseyo okay kandabereka ninjiyemo okay ninjiyemo ngaha ndagira create new link
nzana ya link yanje nshaka kugabanya, kunyegeza plutôt, nce ndayigira subscribe. Subscribe. Oya bitri ndayite envelope sivyo? Hama ndayite envelope, nce ngira create link. Voilà. Nce ndagakopya, niko nca ndabazanira muri description, abantu bose bakazoza bafyondako. Turi ngaha muri Chrome, turi muri personalisation. Bari muri ndegabasha. Ibintu bingora reka ndabifuta. Turi ngaha. Ahaye oriyo gushirako iki kintu cose nshiremwo iki. Sivyo? Ushaka kuverifiya yuko ufyonzeko kuri bitri n'iriya ucugira uko. Abantu bazofyondako bazoca babona aka kantu kaje bisabone bace biyabonesha. Akantu umuntu atarako bwenge. Voilà. Hariho n'abandi bantu bari bafise amachene ya YouTube batari babizi, uno munsi babimenye. Public ni kuvuga ngo ibi bizoca bija public, ntabwo bizoja muri inde, bizoja muri privé, bizoja muri public, muri public. Ico ngomba nkore rero ni igiki rero? Ngomba nshireho ama tags, donc ama mots-clés. Kugira ama mots-clés rero ndashobora kuba mfise ndashobora kuba mfise ishene ngomba gukora, ndagomba kuraba ingene ishene yoba iriko iratradinga, nkeneye ama mots-clés yayo kugira ndayakoreshe. Reka turabe nka ngire nko Burundi, ndabe abandika Burundi cane, ndabe ugize Burundi ibica biza, murabona ni mots-clés ngaba bashizemo yitwa Burundi, murabona? Voilà. Ndashobora kugenda rero nk'iyi shene nkaraba ama mots-clés bakoresheje nanje nkaca ndayakoresha, nkaca nkako avec bouton droit ngaha, nkaca ngira afficher code source, nkaca ngira F, control F, nca nandikamo keywords gizi. Voilà. Nkaba aye kugira ngo bashobore kuba bo tradinga bagize izi nkaba ndazitwaye. Uko harimwo rero reka ndabereke ibiba birimo ntaco biba bikubwiye wewe, ikintu uba ukeneye no kuvuga iki, abazoza kurondera Burundi bazoza kurondera iki, abo bazoza birabaraba, ivyo bazoba baraba. Naciye ndazikopya, nkaca ngenda nkaraba iyindi yavuze ku Burundi. Aha nyene Burundi, face de la crise économique. Nayo nkaca nkikako bouton droit, nkaca ngira code source, nkaca ngira keyword nkayirondera, ni kuvuga control F, nkondera keyword video, ibi vyose bagize navyo nkabikopya. Simba nitayeho kumenya ni biki bashizemwo, jewe ico bikora ni ukuzikubitamo gusa ama link. Okay, nkaca ngenda nkaraba iyindi ishene YouTube yoba ifise ivuga ku Burundi. Uko ndiko mvuga ikirundi nico gituma ndiko ndondera izivuga ikirundi. Okay. Ibi bintu voilà. Bouton droit, afficher code source, hama control F, hama entrée. Yagize ibi info actualité, ndaza kuraba izo izigarukamo ndazifute.
Mhm. Mm, nk'iyi ntayo nca ndayikuramwo, ariko nkaca nibuka yuko eh, hariho keyword bita nka itara Burundi, Burundi, nkamenya yuko mu Burundi hariho iyitwa ikiriho, nabone bakunda kukirondera ikiriho, harondera RPA, ibintu abantu bakunda kurondera, bakabaronderako kanguka kuri YouTube, baronderako ikintu bakunda intahe, bakunda kuronderako Evariste Ndayishimiye. Aha nta muntu n'umwe atari wewe wabibonye yuko nabishizemwo azobibona, naberetse ingene bazirondera. Ni ukuvuga jewe co nkora, niyumvira ikintu abarundi bakunda kurondera, Radio Inzamba. Mhm, mhm. Uburundi barondera, bakunda kurondera ikindi kintu bakunda kurondera abarundi n'igikigabasha. Umukubito, mm? Umukubito TV, bakunda kuronderamwo Chris Ndikumana, abandi bakunda kuronderamwo Radio Isanganiro, bakunda kuronderako RTNB, bakunda kuronderako kuri YouTube, abantu barashobora kukuronderamwo Pacifique Ninahazwe. Ni ukuvuga umuntu azoja kurondera kimwe muri ibi ndiko ndagira, azoca aja azoca asanga yabonye, azoba yabonye ya ntuze yanje, ya video yanje ndiko ndakora. Reka rero turabe ama keyword urabona ni menshi cane, inge turabe iyindi barondera. Kanguka nayigize, ni ntahe nayigize. Okay, bakunda kuronderamwo CNDD, NFDD barakunda kuyirondera kuri YouTube, si ukuvuga ko ndiko ndabagira publicité. Barakunda Rede Tabara nayishizemo, niyo nayone barayondera muri YouTube. Barakunda kurondera, ikindi bakunda kuronderamwo, nayigize mu Kirundi kuko ndiko mvuga mu Kirundi, sino nubwo sheri nzoyishira mu Congereza, ariko ibi ni ibintu nshobora kugenda mpindura. Abantu barakunda kuraba Mashariki TV. Abantu barakunda kuraba, inge turaba ikindi Iwacu Web TV, web. Abantu barakunda kuraba mu Burundi, barakunda kuraba Burundi nayishizemwo, barakunda kuraba Gitega, barashobora kuraba Bujumbura, barakunda kuraba Tanganyika, abantu barashobora kuraba, okay, ukagira vyinshi nyene bigakwizamwo, ugaca wikubitiramwo enregistre. Voilà, burya naringeze naza registre. Ubuye ico bisaba, okay, iki co guparametra, umva chaîne yanje ubu mushobora kuyiraba, ya chaîne yanje ubu mukayiraba, nta kintu na kimwe ndashirako, ndacariko ndagira, niyabonesheje kuri Kazabukeye, ababone nashizemo nabo, turabe ikindi. Nobona yuko kuparametra ntuze vyinshi twabikoze vraiment. Murazi ko twagiye muri YouTube Studio, muri YouTube Studio urabona nta kintu na kimwe turagira. Twagize tableau de bord, nta kirajako, nta kintu na kimwe turashirako. Twaravye parametre, naravye ko izoba mu madorare. Chaîne, igihugu rero nk'ubu, mot-clé, ajouter des mots-clés, pourquoi pas za zindi zitajemo, ziri ngaha, izi ni general. Eske nta kuntu nozishobora parametre généraux, chaîne, okay. Ubuye ndi mu gihugu co muri Afrika, nta
batemerera kumonetiza. Mugabo gushika ubu chaîne yacu vyo kumonetiza ntabwo turabishikira, sivyo? Aha tubanze tuhagendeko buke buke, aha tugende tubanze tuyikore ivyo kumonetiza ntiturabishikira. Autorisation nayihaye nta wundi muntu ndayiha, ariko nshobora kuvuga nti reka nemvite umuntu azomfasha kuyigera iyi chaîne, sivyo? Kugira ngo igize ikibazo ashoboye kuyitirira. Reka nemvite umu admin yitwa Je Kazabukeye, ndamuhe access imeze gute, ndamuhe ubu editeur gestionnaire. Oya sino mu gestionnaire peut consulter toutes les informations, gérer les autorisations, passer en direct. OK. Ndamuha ubu gestionnaire. Mugabo simbona igituma kanda nta kintu kirajako. Ibi ntaco turashobora kuzobibandanya turaba. Gestionnaire ntiyemeye. Editeur ntiyemeye. Vous êtes responsable des actions que vous autorisez à la chaîne. Ndamuhe ubu gestionnaire, sivyo? Nemeye ko ashobora kuyigera. Kugira iki? Kugira ngo chaîne igize ikibazo nzoshoboye kuyikurayo canke tube turi ku murongo afete. Nashatse kubereka yuko ushobora gucreer, sino naye kugenda muri Kazabukeye nkayicreerayo ni gwanje voilà. Ubu urabona arindiriye yuko hanatante ngenda muri avant que vous puissiez continuer vous devez vérifier si s'agit bien de vous sécurité supplémentaire. Bakabanza bakaraba yuko atari umuntu yabikugiriye imbere yuko bumva yuko ari ko atari wewe ko atari umuntu yabigize. Banza ko gusaba mode passe wakagira kumva ko atawundi muntu atanze uburenganzira, atari umuntu ayivye. Voilà. Ngiye muri parametre nkagenda muri autorisation, ndasanga Kazabukeye ntaremera kuba admin wayo. Reka nce ngenda ndabe mu mail yo kwa Kazabukeye, ndaza gusangamwo habayeho invitation yo kugera ice nemere invitation. Voilà. Go to the channel. Voilà. Ubu yerekana gitiwarize murabe. Gaca nkoresha email ntuzi yanje. Ngenda kuri email ndemera autorisation. Ubu murabona ko propriétaire ni Infolover ariko umugestionnaire ni Kazabukeye. Ndishobora gufata amashene na 10 yose nkayabonetiza akaba hamwe. Communauté rero ibi modération de gestionnaire, amarinki, ibi nibiki ibi ni facultatif. Ibi ninabe jamwo tuhava dusanga turiko turabacereza kubereka ingene tuzomonetiza, ivyo tuzobishikira vyo kumonetiza ingene tugomba yuko iyi chaîne muyiduza. Ni muyiduze muyihe n'abandi bantu benshi kugira ngo tuhashike aho tumonetiza mubona amafaranga ariko gatura. Hari igihe ushobora kwibaza yuko ngira ngo turiko turakubesha, ariko nk'ubu ndashobora kuraba ingene ndabereka ntuze chaîne imwe iri monetize muzo ndiko ndakorerako katurabe ndabereke yuko ivyo ndababwira ari ukuri. Ko musamushiremo ingufu kugira ngo tubikorane namwe muzishikaho ziba monetize. Kuko chaîne iri monetize iriko yemera guhembwa, naho wowe uri mu Burundi ndakwereka canke ukaba uri mu gihugu uzi yuko batamonetiza ingene woyatora mu gihugu ciwawe ata ingorane zibayemo. Amafaranga rero uko ubikora ku munsi
ugasanga akazi wakaronse n'akazi naka nyene ubikora ku munsi ku munsi ushobora guhembwa amafaranga menshi cane. Ushobora guhembwa amafaranga hariho abahembwa amafaranga ijana ukaduga igihumbi, bibiri, bitatu, bine. Jewe rero nta vyinshi ndiko ndabanyegeza, ndiko ndabereka ibintu ata abarundi benshi bakunda kuvyerekana, umengo ari ibintu batwigishije ngo ntawuvuga umushahara wiwe, hariho abantu bavuga ngo donc ibintu vyo kuvuga ngo tukanyegezanya gushika naho unyegeza umuntu kandi uzi yuko bimugiriye akamaro, hazogera igihe nawe akavuga ati urafise ikintu wamfashije, ugasanga mubaye abagenzi nkuko nababwiye mu mavideo yanje aheze, ubuye mumaze kuba abagenzi, muramaze kuba abagenzi benshi banje, ni ukuvuga umaze kugira chaîne YouTube uba uca ufita communauté y'abantu bawe, ushobora kuba mufashanya ibintu bitari bike, murafashanya ibitari bike. Reka ndakwereke, reka ndakwereke, ninjiyemwo mu ntuze aho ngira ndakwerekere naha, ubu turi kuri chaîne y'itara, voilà, duca tugenda muri YouTube studio, voilà, urabona yoyo ifise abantu batari bake, ndamaze kubona ama watch time 50 n'ibiki n'ibiki n'ibiki, ni ukuvuga iyi iramaze kuba monetize. Reka turabe dufyonde kuri yene uraba amafaranga. Iyi amafaranga watch time, ibi tuzobishikira nihagera ku monetiza. Membership, murabona ko muri bakeya bamaze kugira ama membership, bamaze kugira umumambre umwe, no kuraba nyene mugihe hamaze kugira umwe, kandi nari nabaye ku mahera make vraiment. Ibi vyose nzobibigisha nyene tubigenza, ubona ko imeze neza, chaîne yanje imeze neza, amafaranga, voilà. Urabona ngaha revenu estimé ni 200 euros. Murabona aya mafaranga ngaya muri Decembre 97, muri Novembre 200 combien, Octobre 236, Septembre aya. Ni ukuvuga iki gihe naramonetije, hari ibintu ntari bwamenye, ndabigize vuba, ariko ubona ko biriko biraza, hazogera igihe nyene usanga mpembwa amafaranga ku kwezi. Decembre urumva ntikurahera, turacari mu matariki ya 15, nizera ko nabone nzoshikana 200 canke akarenga. Donc na za chaîne zindi, iyi chaîne yanje nababwiye muriko murabirako, iyi ariyo mutanguye kurabirako, murabirako ibi nayone buca iba monetize, nayo ibura ibintu bike, mugabo ndashaka yuko mukurikirana iyi nabahaye, ya yindi nabacreera, akaba ari iyi, akaba ariyo tuzoberekera ko twashikanye abantu 1000. Murakoze rero kuba mwankurikiranye, reka tuzoce tubandanya, tugeze ku ntambwe ya kangahe? Ya 5 ndibaza, ndabiye tugezeko, tugeze ku ntambwe, tugiye ku ntambwe 10, nizo tujako. Ayi ntuhava ugenda ngo uzompebe ngo biraheze, ahubwo uzogaruke kugira dukore. Turi ku ntambwe ya 5, twagize iya 4 n'iya 5 turabishira hamwe. Ubu rero ikintu tuzoca dukurikizaho rero ni intambwe ya 6, y'indwi, n'iy'umunani, n'iy'icenda, n'iy'icumi. Ubu tugeze ku ntambwe ya 6 rero, nkaba ndabasaba yuko
mwobandanya munkurikirana, iyi shene mwoyikurikirana mukagera kuri sabone nshasha no kuri Kazabukeye nyene ndaberekeye ko bwa mbere nayone mukagira sabone, hama tukazohura mu minsi mikeya, dufate uno musi turi itariki 15, nimwankundira nshobora kubagirira video imwe ku munsi mukankundira, umwaka ugahera twashikanye, niwahera dushikanye ku bantu 1000, je ndabemereye ko tuzoca tuguma tubana kenshi, ndabereka ubucete bwinshi mutari muzi, hama dushobore kubaho turi umuryango, mugira subscribe, mugira sabone, rero subscribe, mugira share, mugasharinga, nyene twumve ko ari umuryango Imfurove, tuzobagirira ibitari bike. Nari namaze kubitangura ariko umwanya ukangora, ariko nimwankundira nzobereka n'ibindi vyinshi, ndabereke naho ngene barondera akazi kuri internet, ndabereke n'ingene bashobora kwiga kuri internet, nanje ndabigishe n'ivyo nzi, tubandanye tugira umuryango mwiza. Nkaba ndabashimiye, mwari kumwe na Jerome Kazabukeye, naho ubutaha.